hari inyosha mbi. Mhm. Birakwiye rero ko abakobwa tumenya ati dufise abagenzi beza canke babi. Ko ari gihe ugira umugenzi mubi nk'ushobora gusanga ari abagenzi babi b'abakobwa yari afise bamwoheje iyo note yego cyangwa ugasanga umukobwa nta ntumbero yari afise bavuga kugira ane gabasha yo kubakana n'ujya mu nkungu yari afise intumbero yo kubakana n'uriya yamutwaye rero agaca agira ibishika bya za noti hari n'igihe usanga ujya wundi nta noti yari yifitiye birashoboka. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Turabaramukije amahoro y'Imana twongeye kuba ikaze tubashimira ko n'umudahengeshanya kudukurikirana. Turagarutse tuje mu kiyago cacu uno munsi, kiyago kiza kuba kimeze neza cyane. Kiza kuba kimeze gute? Ni kiyago kiza kuba agishimikiye umuntu w'umupapa yatwandikiye adusaba impanuro. Tumenye yabigeme ariko no munsi n'umupapa yaratwandikiye avuga ati ndabize ikibazo nifuza ko mumpa impanuro ndaje ndazibabwira kibabwiye. Watwandikiye rero imbere yuko tuduka kwijambo kugira ngo tubashikirize watwandikiye n'ikiyago canke interano yivuje ko tumuterera ninde yagize ikihe kibazo ndaje ndakibabwira. Ariko muri kino kiyago ndabibutse ko naza kwandika nyine nza kwandika kumwe na gwagaruka muze ko twama duteramana roba impanuro zike zitandukanye. Hano hafi yanje ndi kumwe na Ivanyo mwaravyumvise iryo zino ryaje rikomoka ari kwa Macekinyo. Iva tukuramutse tukwakire muri kino kiyago cacu cuno munsi. Reka ndabaramutse amahoro y'Imana abane namwe. Amina. Turi kumwe kandi na Litinyo tukuramutsa nawe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Tuzakuba turi kumwe kandi na ndahari ni Soso Sorange ni rya mbere tubanye muri kino kiyago tukuramutse kandi tukwakire. Murakoze cyane. Asante sana. Tuzakuba turi kumwe na Nana tuva bien tukuramutsa nawe tukwakira. Niha aje gishirwa kwerekera aho cade sakabisa. Reko turi kumwe na Martinho tukuramutsa nawe. Mwaramutse. Umeze neza? Ndashima. Asante sana. Hariya hirya turi kumwe na Gigigire Ninyo nawe tukuramutsa. Ndabaramukije. Umeze neza nawe? Niko ndashima. Asante sana. Kurundi ruhande tuzakuba turi kumwe na Elianinyo tukuramutse nawe. Mahoro cyane. Iryo zina ndarishaho ko ni Mayicheki Alice nabize ni Mayicheki. Umeze neza Elian? Ndashima. Asante sana. Tuzakuba turi kumwe na Bebe Berinazo Berizinyo tukuramutse nawe. Mahoro cyane. Umeze neza? Yego ndashima. Asante sana. Tuzakuba turi kumwe na wa musore wanyu Sofoninyo genda kuriye tukuramutse nawe. Amahoro neza. Umeze neza nawe? Ndashima. Kuri ngenda kuriyo nyonti icako. Ndashira kuri Sofone gusa. Turakwakire mu kiyago cacu cuno munsi. Murakoze cyane. Asante sana. Nabatuza kuba duteramanye rero twejeje kwakirana hagati yacu nabo batarika ibiganza nawe uje kudukurikirana bakwakira bakuramutsa tuvuga tuti shalom shalom shalom. Nuko rero protect turakingiwe mpagarariye kino kiganiro muhinga bw'ivyuma nkaba ndi kumwe na Wizobi inyuma ya kamera. Kiyago cacu cuno munsi kimeze uku gukurikira. Numupapa oya numusore vraiment hano ndi kumwe n'imisore iratsa kugira ikimuhanuye. Musore yagiye rero aca hanze y'igihugu cy'u Burundi, aca mu gihugu cyo hanze y'igihugu cy'u Burundi. Ndiko mvuga ikirundi cyumvikana. Aca hanze y'igihugu cy'u Burundi birumvikana. Kuko baca mu bindi bihugu guca gafaranga.
Musore rero yaragiye aca hanze y'igihugu agenda mu bihugu byo hanze nyene guca agafaranga araca kanoti kabisa akanoti aragaca arakegeranya akanoti karemera karagwira ariko kandi bari abantu kenshi bakunda guca barangura imigambi hano mu gihugu cyacu kugira ngo nibagaruka basanga iterambere bafikize aho barigejeje na cyane cyane mu miryango mu kibano no mu gihugu. Uwo musore rero yaragiye nkuko abandi bishika bakagenda bagaca amafaranga umusore agenda araca amafaranga kandi aronka amafaranga atari make amafaranga amaze kuyaca aragira umugambi wo ati none izi noti nzozijya cenyene kanje hirya ndondira umuntu nyene bita umusheri hanyuma tugire twipange nyene hanyuma twubaka urugo hanyuma tweza kubaka urugo rero tuce tubane nyene twibanire tubane nyene Chabuze hajya ni matata ngo tuziberayo budapfa tatatarara rero yari yateguye kuba zoca bashinga urugo n'uwo muntu yari yahisemo kugira ngo bakundane maze kumva ko basangiye imigambi aravuga ati reka rero nta kuntu rero nivyo ndiko ndakora ivyo ndiko negeranya nino ninde yo bihagararira ni wewe nyene sheri umukobwa ari no mu gihugu urumva ni sheri wiwe mbaza shiri mugatawa konora amaso ngo ha je narakuyemo karenge hari yo vyumva sha yo baza ati wewe wondi ninde nijewe nuko rero aca umusore avuga ati musheri wanje ni uteza guhagararira imari zanje ubutunzi bwanje ibiri mu gihugu byose bihagararira gani naza tuce dukora mariage umugambi urumva warugeze kure barakundanye baravuganye byinshi ugaza kuri etape yuko azaramo amafaranga avuga ati ijya nzu ugenda wubakisha ukugira uko prakamuha tigenda wubake abafundi bakaza bakubaka n'abanjeniyeri nyene umva byose babiri meze neza yana ariko kandi iyo nzu ntiyayubaka inoti mukazarungitswe kwinoti y'umusore yazirungika umukobwa nawe sha yarabise uwundi mutipe bakundanye pembeni inoti akaza nawe azisunikira wa muhungu bakundanye avuga ati gaho kujya atanga inoti nawe ca wakira muyandi majambo rero wa muhungu yaraci ati ko ashika akora ubukwe inkuri babace acasanga wa mwigeme yarace ngo bakora ubukwe nawe ahazindwi imwe akoze ubukwe no wundi tipi yatwandikiye yihebuye avuga ati vraiment nanzinga abantu barahemukirwa je narahemukiwe bose no guhemukirwa gusa narahenukiye guhenuka ugahenukirwa ingorane cyane umusore akavuga ati jewe ngomba mu impanuro ko je ngomba ndamurondere kandi ndamufashe ndamuniga ndakura kwizosi ndarite barisange mwibarabara nakuntu ufata amafaranga ndayacanda yamurungikira aho kugira ngo akora imigambi twavuganye nawe akaca agenda akayahundi mutipe none rabashangize ngo ndajite sanze ishabare biyoroganije no wundi none je mu mpano yiki ngaho rero uyu musore araje asaba impanuro ugwaruka mu bagenzi bo muhanure kumva ko akanoti kace gakevya kaja ku wundi musore noneho bacabo bakurugo umusheri wiwe yarazi ko aje ngo bubakane aca asanga uwundi mutipe baraye baririmbye bati baramujanye bamucikanye niko bimeze. Manuro ya mbere rero twitangurane nande je kamanze mbwira umusore ni rero koma nyene koma none we afata inoti yicuye Oyichasha inoti yirungika irika bayike bayicane wa musore irika bayike none bagire gute Pore nkabanda hejeje mvuga nti niwe ikomye none inoti ko bayiriye none umuronderera iki wayimuhera iki none none mwumva gutanga inoti ukayirungikira umuntu mutari kumwe byo mwumva ari vyiza mbere ko tuza kumuha ico tumanuye tuzagira ico tumanuye ko rero mubona yari kubigenza gute ari muyabira tumuhanuri kagenda afata uwo muntu amunige abigenze gute ijambo ni gwanyu je nahejeje kuvuga gwanje turabe nana atuva bien ndabona avuga ati je ngoma ngira ico mpanuye uwo musore twagiye amatugire Kristo naganze Kristo ikintu cya mbere ngomba kuvuga kuya musore Pole koma ibyo ni bubivuze kubera biragoye mugabo mukumuha pole cyangwa ko mbwira n'abadada cyangwa uwo mukobwa nimba nyumva cyangwa zondaba cyangwa sinzi cyanaza kare karakoma cyangwa bamwegereye bamubwire yihanure yikosore hari inyoshambi
birakwiye rero ko abakobwa tumenya ati dufise abagenzi beza canke babi ko hari igihe ugira umugenzi mubi nk'ushobora gusanga ari abagenzi babi b'abakobwa yari afise bamwoheje iyo noti yego cyangwa ugasanga umukobwa nta ntumbero yari afise bavuga kugira ane gabasha yo kubakana n'urya muhungu yari afise intumbero yo kubakana n'uriya yamutwaye rero agaca agira ibishika bya za noti hari n'igihe usanga urya wundi nta n'inoti yari yifitiye birashoboka agaca avuga ati reka renda mujye kamukorereko rero abakobwa turakwiye kwihanura tukaraba ingene bigirane bigenda tukaba imvuga kuri umuhungu nimbaje avuga ati je ndakeneye kubana nawe nk'uwo yari afise intumbero yaremeye akanaja mu bihugu hanze avuga ati reka jewe nkore imigambi mugari w'igikora tuyikorana yaramukunda by'ukuri rero uwo muntu yikubitagashe hama umuhungu nawe niyige nakibera ubusa hari n'igihe Imana yabonye arasesagura n'ibisesagu tireka ndamwigisha ndamucishe bugufi inoti yiwe riragiye uko nyene ikagenda muteme basi bihere biheze kimwe oya kumutema siyo solution kuko ashobora kumutema nawe akagigwamo rero ikintu gihari ni yige ujya mukobwa manza mwigisha amenya ati ubu kugira ngo nzo huwundi nzomanza amenya ati mbega uyu muntu kwere aramfise ko umugambi koko hari n'igihe abahungu usanga mufise ubwizigirwa ugasanga uhaye kwizera umuntu na Bibiliya iravuga ngo uwizigiye umwana w'umuntu aravumwe rero uyo muhungu ahubwo n'ikivume oya namba barira gusa arakwiye kuraba uwahaye ikintu tukigana none umuntu wo mwiga gute nyene mu wakangahe nyene wo kwandika kuki kugira ngo mwige umuntu mumenye kugira ngo mwige umuntu ni munini aragoye mugabo hariho ibintu bimwe bimwe bigaragara ukamenya ati umukobwa dufate nk'ukunda ikirori nk'ubu urashobora kumenya ati by'ukuri none kuwa mbere ngo shaka kuja kuri beach kuwa gatandatu muri weekend tuvyumva akaragu ibiki n'akaragu ntanako ndabona n'akajari nyene mwana ndavyumva uko nyene aka Rolex nuko bayivuga uvuga ntuze ngo numuheruka ako kibasha no kutivugura ziheruka aho twagiye rero numva ufise intumbero kenshi na kenshi ego hari habiyorobeka kuri twe bw'abakobwa kandi n'abahungu hari habiyorobeka mugabo turakwiye kubimvuga kuri twese ku bahungu no ku bakobwa apana kuza utarafise ko mugambi canke jewe ngonze ngo nje kukurya ni mutwige tunasenge cyane kubera urugo ni hatari niko bimeze ubisengere uyu muhungu rero agire gute amuteme abigenze gute erega aramuhitana yarahiye no kuri kose uyu muhungu ni yihangana hamasenga Imana kandi ntamusabira umuvumo abasore twarahagurukiwe gaciro twarambuye gaciro mugabo rero ikindi novuga uwo musore nawe twomusubirako nawe yarasamaye je kubwanje ndinze ndonye opportunity yo kuja hanze nakorera inoti sinzi ko no yiha umuntu ngo ayasame ku oya ariko ari sheri wawe oya je ibyo byasheri cyashira ku ruhande kwanza no kumanda yarungikira mama mandarungikira mail ko mail wawe nashobora kugira ibintu nk'ivyo yo kutekonera je umuntu narashira mu rugo ntaragira umugore ndema sinomwizera ngo n'umusheri wanje wapi umwanya n'umwanya yohinduka ikindi rero no mubwira ko yararushe vraiment yarakoze araruha yakoze ikiyede kirarusha ni ikiyede kabisa yaratwetse amafoto yikoreye ibintu by'amasima hari amabeto hari yararushe vraiment nakagongo karagize ico rero no mubwira kuko yarapambanye ko yari yakoze nuko yogira ante yobarondeza akarondeza uwo musore agivya atarondeye yego ariko umusore yarahawe no bakubitira hamwe ariko umusore yarahawe oya none ega mu bisanzwe umusore umugabo mu rugo ni warondera umugore akuzanira umugabo ni wajije kurondera n'Imana yarabivuze ati uwo mugabo uzorondera bikugoye umugore nawe azobyara bikugoye ariko ubu ngo nukorondera bose ibintu ngo mu rugo no gufasha naco nawe barondera bose gusa uwo musore ntiyarazi iyo nota uwo mukobwa yikura je rero ndi uwo musore nagiye kurondera ndacoka noca ndondera uwo muhungu agira ivyataronde abiri ivyatahekenye abo
ashaka kwimbura ibyo atarimo yego akuma kumeze atasanzaje neza cyane ehe je rero ndamufashe bien nkamutora mu biganza uko yego ndabona sofonumege yamuseguye kabese yamufashe musore reda gwanure rero barondeze ko ari babiri bose bakubitire hamwe takurahiye abahondere hamwe kandi ndabizi uri kurambona yego cyane ubarondere bose ko ari babiri bahonde kabisa ubakanyire hamwe bishobotse ntubafungishe kuko leta ikibashigikira leta oya leta nishigikira oya kwikibafunga none ubashire muri ndavyemeye kugeza inoti yawe abwira ati bwebwe muzomenye uko mubigenza inoti yanyu izogaruke ubashiraho rokini yavuze ati ngo muri ndavyemeye muri ndavyemeye kugezaho bazoteye imitwe ijya nino inoti yanjye bayigarukane bose nkabakanyira hamwe vraiment asante sana ubu rero urashigikiye iki yacibira bati je ngo manori shoka neza cyane ubu rero ntakubitumwe acaniranye bose nakubita basi sofari tugushimire ku ntererano ya muri kino kiganiro gatwakire Pepe Rinaso none avuga amfunira kago hati bara nanje nabizi ico nomubwira umutipi iyo noti bayiriye ati naciye yindungikira cyama ni gabe Pepe nduwo muhungu wo mukobwa amufashe bavunira mu mavi turashitse ibaze kugenda mu mahanga gakora ikiyede akagongera akanavunika yego sha akaryama yarushe ibaze sha nawe akarungikira za sheri ibaze sha nawe wayarungikira akaca ahasheri wiwe kandi ibaze frère ibaze ivyo bintu n'ukuri ngorane za problème ni hatari no kuri je ndi uwo muhungu nta vy'imbabazi nta vyo kuvuga kwa polisi sofo navuze ati nukubavunira polisi amushira mu gasho ntamukubarira polisi acamubabarira ariko kandi ariko naho mu Burundi ngo nta muntu yihanira oya twokajana twese urakubita bagufashe mukinjiramo mwese mw'abakobwa mu ginoti z'abahungu babahagurukiye n'abahungu mu ginoti z'abakobwa namwe ntimwijacaraho ukaba wihereje asante sana Berize tugushimire ku mpanuro utanze indano nziza cyane ko umuntu wese arahabwa uburenganzira kandi arubahirizwa ku cimbiro ciwe twakire nde Eliane hariya noti umusore yararungitse umudema yihereza undi musore ubu urugo rurahagaze uwo aracengaje kurushinga nawe arifumbereje abigenze gute yihangane abireka uko nyene nihangane kuko yamwize yaherezako rero icyo nomuhanura niyihangane kuko iyo amwizeye uko ngo amurungikira amahera kugira ngo bakore imigambi yari kurondeza umuntu wo mu miryango umuvyeyi wiwe akaza aramurabira kw'ivyo bavuganye n'umusheri wiwe ari ivy'ukuri ryanzu uri kurubaho rero ko byagenze uko ico nomuhanura namubwira ko yo kwihangana narondere kandi azoroha asubire kandi yubake asubire Dubai yego ace izindi noti yego ubu none yagomba kugira umugambi akazirongekira sheri wewe wundi azoba yarondeye akamugira nk'uko kandi bizoca bigenda gute oya nk'uwo ntiyosubira kuko baciye umugana ati igiti nigikora kabiri mu jisho yego nazosubira asante sana Eliane tugushimire ku ntererano utanze twakira gire ninyo nawe twumve uhagaze umuhungu akarisha imbezi nyambari ishoka agenda bagegene Sofoni we yavuze ati nukubaringaniriza hamwe n'uriya mugore yari izo noti nawe ubyumva gute nje cyo nuhanura uwo muhungu ni pole sana kwera kuko niwe yabyiteye ese nabavye yarafise cyangwa umuryango ashobora kubarungikira none arungikira umuryango kandi afise sheri wiwe rega nkajya abaziti tuzobumwe oya sheri nujya mu bana sheri n'umugore wawe mutarabana rero umva inota yirungi turacisha ku wepfo oya ujya ntabwo ujya n'umyizera nawe umyizera si cyane nohereza uko oya nuhereza uko ubu ngubu wote ubona umusore akurungikiye inoti woca ubigenza gute urazirya cyangwa urarangura umugambi azirungikiye anje nurangura umugambi kuko nikuba turi
nabwo tuba turi cyo kimwe. Ubwo rero ya misore irabibonye umuntu umwizigirwa umukenyezi uwo mwiziga mu murugikira inoti ndabaha nimero yiwe mukanya munyandekere muri comment cyanda bakubita nimero yawe uzobone inoti zikorokerako ariko tukagufata uzihaye undi muhungu tuvunira mu mafi. Asante sana Gegire Ninyo, tugushimire ku nterano yawe. Twakire mama Martinez Martininho nawe tubwire cyangwa ni gwawe. Bwa mbere na mbere ndamuhaye Poli. Umuhungu muhaye Poli. Ndamuhaye Poli kubera ariwe yavyiteye. Niwe yavyiteye. Ariko yayineka yizigiye umusheri wiwe kandi urumva nta wundi muntu yari kwizigira atari sheri. Nenda muryango yari afise. Kwa ivyo vy'imiryango kandi afise waje gushinga. Oya. Abana b'abantu sabo kwizera. Yari afise umuvyeyi yari afise nyina yari kubwo basi yari kuguma arungikira nyina wiwe ako yobona amahera yiwe ajya umusheri wiwe. Ufuma nyina wiwe akagenda akayarya. Afuma aribwa n'umuryango. Ariko umutipe yaraye ati je ndabatema ndabahitana. Sofoni we yavuze ati nabacaniranya ahubwo. Nawe umuhanuye iki? Jiza yo kwihangana. Akaja kunani. Agasubirayo. Akaja kumavi ahubwo yoja gusenga akarakora ndi zindi noti. Agasubirayo. Arondera izindi ahubwo ngawe bamwigishije. Nundi musi ntazosubira kandi kugiye. Sisura ke kirundi kirakabe. Ace kumapiga jasenge yambuwe inoti n'agaciro. Byose yambuwe. Atavumilia hivyo hivyo. Vizuri twarudie kwa tafute zingine pesa. Azitafute azitumane bazikule tena. Hapana. Hapo alina nini? Yachi ubwenge. Yazosubira kandi kuzirungikirwa abantu. Uburera mureke yitegevye. Kandi inoti wera ariyo. Martina tugushimire ku nterano yawe. Ndabona tuvabye ari atari kavuga ati je ndafisa ko nongeraho icyo muri gwawe. Ikintu ngomba kongerako umuhungu agaciro ntiyagatakaje. Yarambuwe. Ereka agaciro k'umuhungu ni noti. None yambuwe inoti n'agaciro yarambuwe. Agaciro yari kugatakaza yaba yarapfuye. Yarambuwe. Muga nimba kiriho. Agaciro aracagafise. Barakamwatse. Ikintu gusa agaciro k'umuhungu ni noti sha. Bugabo ni faranga. Ikintu gusa je nagomba kumubwira. Kwa kiriho. Nashimira Imana. Shimira Imana. Arondere. Hama arekane n'ivyagiye. Urya ntiyari uwiwe. Yari uwiwe. Yari Sheri Pirate. Sheri Pirate. Original. Agiye amuhitanye. Ahitanye utwiwe. Original arahari. Uzi impamvu mvuze nagiye numviriza abene data bagiye bavuga ngo nta muryango afise. Birashika akabatana mama canke papa yari afise. Canke no mu muryango akabata muntu w'umwizigirwa yabona. Rero yategerezwa guca arondera umuntu yogira umwizigirwa umufasha we bazo. Solange yavuze ati yari gufuma arondera nyumba 10 do quartier. Abanyumba 10 bobo bayajya gusumba. Bamba barire. Ubwo cyane nyumba 10 rero uranyambitse barajya kujya mahera. Mpore kuko byukuri niyo mpamvu busanga yari yaramwizeye kuko umuntu ugiye kubana nawe gusezerana nawe ko muzopfana mu mahirwe no mu marushwa makamupfuye umva biragoye muzotandukana mupfanye ntiworeka kuyamuha kwe uzi ko muzosangira byose ibaze rero hari uwundi muntu yakoze muri Bibiliya nuko ndamwibagiye yakoreye umugore imyaka 14 bwa mbere yarakoze imyaka 7 hanyuma umugore bamuha ubutariwe bamukubita ubutariwe ngo arabasa 8 arongera arasubira akorera shebuje imyaka ingahe 7 ibi myaka 14 rero ntiyihebure narushirizeho gukora asubire yakore arindira isezerano ariko nibisa uri yareka baramukabiye ariko we yambuwe oya ntacu reka nawe nashobora ko yarahonjeje nawe ubizi turahumiwe ba nawe ubizi nawe nashobora kuba yarakozeko rero nasubire yakore agaciro yarambuwe asubire yakore hanyuma biranatwengeje igihe kigeze ariko biranababaje umwanya umwe hama azosubira ronke isezerano ryiwe kandi isezerano ryiwe rizomuha imitwe ahubwo mutwara ufise zomwongera uwundi mutwe ugiragira imitwe kugira ngo bashike kure ku ntumbero yego tuvapye tugushimire nabonye hari inyuma y'amarito amatipe yitwa Wizobi dusozera ikiganiro cacu ariko nawe
kumurika ni jambo wizo b wizo regera kamera neza ugenda hajya bakubone vraiment hagarika neza ngaho ucugenda hajya na natuva yarari uvuge bakubona interano zawe nawe tuzakire yama inyuma y'amarido no munsi ndamuzanye imbere aba mubone interano agiye gutanga yari inyuma y'amarido tubanze tumwumve ikiyago yacumvise niwe ariko arafata n'amashusho turakwakiriye wizobi ndabashimire cyane murakoze murakoze cyane kunyakira nkawe imbere aho wabereye inyuma y'amarido vraiment imbere nawe wumva uko bimeze kera kawaye ndahabaye reka ndamusaba mwene tuba turi kumwe badukurikiranye nubwo nyene nanje mba nisha ariko ndazi ko mba ndababona mu yandi majambo nabwo batakubona urababona nubwo batamura mba ndababona cyabuze Samandare yari karajya abana basinziriye ati Samandare ukaza kujya abana basinzira ati nimba batambona je ndababona Jeba ndababona turabana ku buzima uko bukeye ko bwije comment zabo ndazibona marayika yabo mba ndayibona nkavuga ati muri abantu bacu cyane nkavuga ati wayi dayi nanje nzoza hano none kira kawaye ikiyago wacumvise rero cugira ko tuga kwijambo kiganiro cyaje cerekeza ku musozo ikiyago nacyumvise kuri topic mwari mufise nanje numvise fisa akantu wanashaka no kongerako nyuma yo kuba nisunze ibyo bene data bose bavuze hano ndavuga ngo nanje nogira akantu kamwe nongeraho byo bari byiza so je mvuze kuno muhungu kimwe ca mbere benshi bagiye barabivuga baravuga ngo yabaza kugira nk'umuntu wo muri family wabo yari gushobora kwitura akamufasha bino bintu byari kuba karusha ariko nani ngaha mushiki wanyu mace yavuga ngo hari igihe yoba ntari umuntu yari afite muri family yari gushobora ko ashaka kumukira yo kwitsigira karonga ikiriyono yakivuze hano Solange aravuga ati nyamara ubwo bimeze gutyo yatuma arondera nyumba kumi akaba harakavyumva ariko Nadia na Natuva Nadia nabace yavuga abanyumba 10 boboreye ngo bayarya gusumba gutyo ariko ngaruka ku kintu kimwe mu buzima ibyo uzokora byose uzutinye gukora ikintu cyanditse yego kuko iyaza kubahamagara nyuma kumvuga ati bana mwebwe nyandikira hanyuma mufotora ifoto inzandiko mukoranye muzindungikire sinyatire ya nyumba 10 yari kuyajya nawe agafata iguhame ndamutse mu boss wacu ntakora ikintu kitanditse yes Sofoni yavuze ati ariko yafata ishoka bose agashira hasi na nyumba 10 yaza kabaranditse nawe ngene bugiye dosiye yisanze ngo bose akisanga ari ndana ariko gusa ikosa bakoze ndanakavuye mbwira n'abahungu bagiye bashuti bacu cyangwa se abagenzi bacu ikintu cyose uhaye umukobwa cyandike uretse no kucyandika ikintu cyose uhaye umukobwa bakwitinga umyi mwaba mukundanye mwaba mudakundanye sipoza ko umugabiye ntuvuge ngo mujye gukora imigambi kubera ko senzi ko bavyemeye reka nkubwire bona bariko baragira ngo nkwe reka nkubwire topic ni ndende mwazoyigarura kindi gihe kubera iki impamvu mvuze gutyo uriya mutipe yamaze kumutwara hari ubwo yamukoye yego ariko usanga yamukoye muri amafaranga wa muhungu nta kibazo wibaza ko niyaja muhire ngo atwayishoka kuko Sofoni yabivuze na leta izohaguruka kandi umuhungu bazomugwanya bazomutsinda muyandi majambo kire kimwe no uvuga uyu muhungu asipoze ko yaramugabiye yaramuhaye ikintu kitafise inzandiko uramukizere ngo naka ngo turizeranye ngo turasangira barakubesha impamvu ngo barakubesha nukuvuga ngo nubwo yo guhakana akavuga ati oya muntu w'Imana urihangana ndaza umuhungu yakunze n'umukobwa avuga ngo ngumva ngo bajyamanye ngamutera inda mu nyuma haza undi muti paranga avuga ati wewe nta mwana wo byara gute we umva uyitwa amafaranga undi yibwa umwana bende majambo bivuze umukobwa mu gihe mufitanye ikintu kanaka nta kirimo gutuma ngo muranditse n'imigambi biko murakora areme gukubwira ati muntu w'Imana twaragendanye twarasangiye ariko ibyo twasangiye hari inzandiko ufise oya shaka undi boss rero je turatandukanye akagohero cyamvunira abahungu rero bagenzi bacu imbere ko upanga project ugomba gukora utararongora utarashira umugore muhira menya kwiba ko wewe ndakabwiye abahungu bashuti bacu niba uzi ko n'umugore ufise muhira byashaka gushaka unashaka nagutenguha ariko basi ugasanga abandi baramucika yes ariko basi byibura igihe uzi ko kiri wenyene wowe menya ngo ibyo ngomba gukora ni jewe n'umutwe wanje ndatuma ngenda propose mu rundi taribwe duhurirako niyabyemera ko dukora twandike reka nkubwire uno munsi ushobora guha amafaranga tuvugiwe turakundanye nk'akarorero sibyo uyu nawe n'umugenzi bisanzwe ubona mukundanye nyene uyu nawe n'umugenzi bisanzwe sibyo wari uzi ko uyandiye amahera noba baragusumbuye umugenzi bisanzwe atabintu duhurirako mu yandi majambo rero wewe uyu muhungu yatwandikiye kuri kino kiyago yagize ubwenge buke
nari nakavuze mu kanya suppose ko ujya mukobwa yamugabiye yamugize mwiza kuko nta cyanditse ibintu bigiye ko nta cyanditse gihari rero kibera n'isomo n'abandi bose yaba kukote y'abakobwa cyangwa se abahungu wumva ngo ndamuhaye ngo tugiye gukubumva mu gihe ukora ngo projet wamuhaye ibintu bikanaka bitanditse niba ari projet sinzi umuntu ingada kumbwira ejo ndatubwira ati n'umugore mubana mu nzu cyangwa se umugabo igihe mugiye gukora projet kanaka murandika mugakora apply ico kintu iyo rero usohoye amafaranga icyo kintu iyo plan mwacafye ntikoreke muricara hamwe mukagirizanya nasohoye angana ko n'umuntu mubana nkandetse umuntu mutabana mu nzu mwarahezagiwe cyane Sante Wizobi tugushimire ku nteyano yawe tucikira ko tunasozera ikiyago cyacu cy'uno munsi mwavyumvise mwabibonye abahungu bavuga bati mutipe je no gena nkatwara ishoka ubundi atobwo suwo gusa twotemana n'uwo basangiye kugiyo noti batakoreye abandi bige bavuga ati na je nari guhitana nyumba 10 gacimbiri do quartier byabona bikabira hari ariko abandi benshi bavuga ati niyihangane nta kuni niyihangane katosozera ikiyago cacu turashimiye mwebwe mwese ku nteyano mwatanze ariko nanje reka nsozera nkuwegeranya ivyumviro mwatanze gacu dupfa hano dusozera tubwira no muhungu tuti muhungu wihangane uko bagiye barabivuga n'abandi mu gihugu cy'u Burundi nta muntu yihanira uko wihaniye leta y'igihugu cy'u Burundi iravyanka itegeko ry'igihugu riranka umurundi cyangwa umuntu yihanira ufashe umuntu yakugiriye nabi witura inzego zibijejwe bakabumviriza bakabatunganiriza uwicacagira agahanwa uwicakitagira akezwa akabandanya ubuzima bwiwe rero wewe gufata inoti ukayikorera sha wararushe na bya bibeto twabona waturungikira ku mafoto hanyuma ukaca ufata inoti ukayirungikira umuntu mutavukanye ngo nuko yacije mu gagaja mu gasheri nyene ukumva nyene nivyo inoti ukamurungikira inoti akabarayiriye wihangane kuko burya ngo ngwizigira umwana w'umuntu gwagize gute gwaravumwe nivyo byari byumvikana kwizigira sherewe mugiye kubana ukamurungikira kugira ngo muze musangire ivyo warondeye ariko kandi akabaguhemukiye urumva nta kundi ni wihanira ariko ni mubisi ivyemezo ku inoti wayirungitse mwarane tubisi canditse ivyemezo gendo bidepose mu butungane bamurondera bamufate ingingo zihuye nivyo yakoze ahanwe canke yezwe nimba atakosa yakoze bisigaye nawe ntugende gutora amasho gutora amapanga genda ko ugifisa amaboko wongera urondere imana izogufasha wongera uronke hanyuma ugaruke umuryango wongere ukore ushinga umuryango rero kandi nubwo biruko urashobora kwiyungunganya ababanyi turahara abagenzi tukaguterera ukagenda ushize umukinyezi mu nzu akari uzorungikira ni wasubira guca yandi kaba bimeze kiyago cacu nano tukisozere dushimire mwebwe mwese mwabanye natwe kuva mu ntawugeza muri no mwe dusozere kiyago cacu dushimire no guharuka umuntu wese ku nteyano yatanze turamushimiye dushimire Wizobi twari kumwe nyuma ya kamera kandi yaje n'imbere yayo mwamubonye n'inteyano yazitanze dushimire umuntu wese ku nteyano yiwe reka prote turakingwa n'impagarariye kino kiganiro ndabasezere ndabipfuriza ko ari amagira ibihe byiza ariko by'umwihariko dusezerane nabo twari kumwe tutariki ibiganza tubike banure tuvuga tuti bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.